Turabaramukije inshuti namwe bakunzi mukunze kudukurikirana mukurikirana imbonesha kure y'abagorozi amahoro Imana bane namwe musaze mudukurikirana ku muntu muzima kuri Facebook ikangura n'ubugorozi kuri YouTube imburi ya nyuma kuri TikTok. Uyu munsi rero dufite umutumire wacu ni wa wundi musanzwe mumenyereye, reka tumusamanza twidondore tugira akazina kawe. Nitwa Nduwayo Adriella. Murakoze cyane Adi, karibu cyane. Murakoze cyane. Yego. Uyu munsi twifuza yuko Adriella utuganiriza ku kintu kijanye n'imibanire y'umuntu n'uyundi. Urabizi ko abantu bigorana rimwe na rimwe bigashika bakabana nabi, ugasanga umuntu n'uyundi nta kintu boshobora gutizanya bivuye ku rwanko runaka rw'ibintu bapfuye. Twashaka kutuganirize ku kintu kijanye n'iyo mibanire. Mbega wowe mubano w'umuntu n'uyundi ubona gute? Karibu cyane dusobanurire. Reka nakubaze. Umaze gusoma ngene hari abantu bagorana. Agoye ibana barusha abandi kumera neza. Ameze nk'umukere ugororotse kurusha abandi. Ameze nk'isobane z'amahwa. Mumeze nk'amahwa. Reka gucumita umubanyi wawe. Zawishira mu kibanza ciwe. Uko byateketswe ukunda mugenzawe uko ikunda wewe nyene. Adriella NDUWAYO urakoze cyane kintu tubwiye ukijanye n'imibanire myiza n'abandi, ariko hari igihe umuntu aba yifuza kugira ngo abane neza n'abandi, uyo muntu akaba atagize kugira ngo abane neza n'abandi, ariko umuntu babana akaba ari umuntu adashaka kubana n'abandi, ibyo biguma ari ibyiwe, ntaganire n'abandi, ntavugane n'abandi, uyo muntu akaba yarananiranye. Mbega nkatwe twobigenza gute kugira tubane neza n'uwo muntu? Uyu muntu twobigenza gute? Wewe nasoma mu Baroma 12 havuga ngo nimwiborane ariko mu buryo uburake bw'Imana, kuko handitse ngo ugora n'ukwanje. Imana niyo izo basubiriza mu mwoko bananeza n'abandi, ureke kubabera ikigeragezo kakuba umutwaro ku bandi urukundo ikakubana neza n'abandi, kuko ari byo bikwiriye umukristo.